Amahoro mwese bakunzi ba Ghost TV, turabaye ikaze mu kiganiro cyo hinda n'ubumenyi. Uno munsi tubayagira kuhindagurika ry'ibihe, kimwe mu bibazo biraje ishinga isi yose. Mu migambi y'iterambere yashizwe imbere n'ibihugu bihurikiye mu muryango mpuzamakongoni, uwo mugambi ugira 13 no kugira ngo barabire hafi ibyihindagurika ry'ibihe n'ingaruka mbi bishobora kugira ku buzima bw'abantu. Uno munsi turabayagira ku kintu kimwe gishobora gutuma ubushuhe buduga bigaca bituma habihindagurika ry'ibihe. Ico naco ni gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre bakunze ba Ghost TV, twovuga yuko ari ivyuka bifata imirasire yitwa infrarouge. Kubw'ivyo rero hari ubwoko bibiri bw'ivyo vyuka. Hariho ivyuka bitumwa n'ibikorwa by'abantu ari byo bita amagaz à effet de serre artificiel, kacaba n'ibindi vyuka ari nka kama ariyo amagaz à effet de serre naturel. Ayo nayo arakomeye gose, nivyo aratuma haba ubushuye ku mubumbe w'isi, mugabo nayo atabayeho isi yoba ibayeho ahantu hakanye ku madogre ari munsi y'ubusa, ku buryo vyotera ingaruka kuri ku buzima bwo kuri isi. Ego turabire hamwe ayo magazi twariko turavuga mbega nayahe. Muri yo harimwo hydrogène ivanganye n'uyu mwuka duhema iminsi yose twita oxygène, ariko ni ku rugero rungana n'ibice bitatu ku gihumbi. Harimwo kandi uyu mwuka duhema ufatikanije na carbone, nico bita ngo CO2 canke gaz carbonique niko benshi bakunze kubivuga, ni ku rugero rungana n'amajana 280. Akora kabara gace gato gusa ku miliyoni, bavuga ngo partie par million. Muri ayo magaze kandi harimwo na carbone kumwe twako turayivuga ifatikanije na hydrogène, bavyita ngo ni methane. Iyo nayo iboneka ku rugero rw'ubusa n'ibice bitandatu gushika ku busa n'ibicindwi partie par mille, kumwe twariko turabivuga. Iyindi kandi ibonekamwo ni azote, bakunda abantu barayimenyereye cyane mu gufumbira imirima, irakoreshwa ivanganye n'uyu mwuka duhumeka iminsi yose oxygène. Iyo nayo iboneka ku rugero ubusa n'ibice amajana 270 partie pour mille, mumva kandi duto cyane. Bakunzi ba Ghost TV, twavuze yuko hariho ivyo bita amagaz à effet de serre artificiel ava ku bikorwa by'amaboko y'abantu. Dusigure gato kuri ayo magaz à effet de serre ayo ari artificiel. Twavuze yuko amwe ari naturel, ariyo atuma isi tutabaho mu bukanye buri munsi ya dogere Celsius ubusa, ubushuhe butarenze urugero. Ego rero ajya nayo navuze artificiel aza gutuma amwe naturel aca aduza urugezo, ugasanga ageze ku rugero rurenze, ugasanga isi igiye mu bushuhe burenze. Ico ukuntu tugisigura nyakujya ndiko ndateka ivyo canke ibifungurwa, ego nivyo ndakenera umucana kugira ngo bishi, mugabo iyo ndengeje urugero nkagira umucanwa mwinshi, aho naho birazigira canke bigasha nabi. Nivyo vivyo rero, iyo rero habayeho rero ayo magaz à effet de serre artificiel araza akaza gusahiriza kuri amwe naturel, ugasanga isi kwa gushuha twari dukeneye kuciye kurengera bwa bushuhe umuntu aba agomba kuronka, ugasanga isi ibayeho mu bushuhe burenze. Rero ivyo rero biva kuki? Icambere twovuga nk'ibintu by'uburimyi, haba hariho uburimyi canke hakabaho bijya byo kwicira ibiti, aho naho birarekura kimwe muri ya magaz à effet de serre Patrick yavuga ijya CO2, dioxyde de carbone. Hama akacabaro ibindi navyo ajya mahinguriro hajya bagira byo muyaga nkuba, hajya naho ararekura ijya yindi yavuze H2O, bwabo twamazi, ivyo bikava kurajya mahinguriro. Hanyuma ibindi navyo iyo habayeho ubworozi, ajya mase yabijya bitungwa kenshi aba arimwo imwe muri za gaz yitwa methane CH4.
ikindi naco novuga nuko hariho intabire zimwe zimwe bita ngo ni engrais azote, iyo nayo ugasanga nayo nyene irafise imwe ya azote yo muri zimwe z'amagazi a effet de serre. Bakunzi ba Ghost TV, tudashize kure amahinguriro akomakomeye amwe bita ama industrie hamwe nabya iby'imiduga ibyuka biva mu miduga COD, ego aha tuca tuvuga circulation automobile, yuko navyo nyene biraza gusahiriza ugasanga ya magazi a effet de serre abaye umurengera, bigatuma ikirere kija novuga mwihungabana yacu, kigashuha cyane. Ego ikindi novuga nkiri ngaho nyene cyo tubona ku biharuro Patrick byatanzwe mu mwaka wa 2017 aho bivuga ibihugu bitatu bizi imbere y'ibindi mu guhungabanya novuga ico kirere, cyari ibihugu bitatu, yari Ubushinwa, Leta z'Ubumwe za Amerika n'Ubuhindi, aho ibiharuro byatanze yuko byovyo byarekura amamiliyaridi 9 n'uduce 84 tw'amatoni ya ma CO2 y'amagazi ahungabanya ikirere nkuko twabibonye. Ego tukiri ngaho nyine tuce tubona yuko mu bihe birenganye tuvuze ibintu bitera ayo magazi a effet de serre. Patrick mu minsi irenganye abantu barashimye, sovuga ko bashimye mugabo abaraba ivy'ibirere baravuze yuko habaye novuga igabanuka ryo kwica cyangwa ryo guhungabanya ikirere bivuye muri iki kiza twari twitiyemo ca corona virus 19, aho kubera hatabayeho ingendo nyinshi na ya miduga ugasanga kugenda si cyane, ugasanga indege kugenda si cyane, kandi ugasanga n'amahinguriro yugaye. Ivyo byaje gutanga umusaruro mwiza ku kirere. Duhejeje kubona ko ivyo vyuka bibaye byinshi mu kirere nivyo bituma hashuha, gutyo ryahindagurika ry'ibihe rigatangura no gufata rigashikira abantu. Mushobora kwiyumvira kandi ngo none ivyo biharuro mutanze biboneka gute? Nimba ari iyo CO2 iyo gaz carbonique turiko turavuga mbayipimye gute iraboneka ko ari inganuko mu kirere? Biroroshe cyane. Ufashe imodoka inwa mazutu canke essence ugafata ajya maritiro yagiyemo, biroroshe cyane guca ubona na CO2 iza kuvamo, bya byuka biza kuvamo uharuye amaritiro aza kuba iyo modoka iza kuba yanyoye. Bakunzi ba Ghost TV, ni byinshi cyane byo kuyaga ku magazi a effet de serre, ariko kandi twokora iki kugira ngo ayo magazi a effet de serre agabanuke? Nkuko natanguye ndabivuga, ni ikibazo gihanze isi, biragoye cyane. Mugenzi wanje hano yavuze ngo coronavirus iki kiza turimo caragabanije ivyo vyuka mu kirere bituma hatagishushe cyane kuko ibikorwa byahagaze. Nivyo, ariko ntawo gumarindire kikihe nkikiza kizoza kiraza kubigabanya. Biragoye cyane rero kuko ari ikibazo gihanze isi, nico gituma nawo ntiyagihagurukiye cyane. Biragoye kubuza umuntu ngo hagarika kugendera mu modoka, ngo reka gufata ingendo z'indege, canke ngo umuyaga nkuba nureke gukora, biragoye. Ariko hariho bimwe mu byo gufata, kwijukira aya matara dukoresha avuye ku mishwarara y'izuba. Ivyo vyuka ntabirungika cyane, ntarungika ivyo vyuka cyane mu kirere, ahubwo arabigabanya, nta n'ivyarungika kuko yoyo akoresha uwo mushwarara uvuye ku zuba agaca byaza uwo mushwarara nyene wa muyaga nkuba dukoresha mu nzu. Bakunzi ba Ghost TV, Patrick ndahunganiye gatoya, hariyo izindi ngingo novuga zofata kugira ngo bagabanye bijyavye kuko kubiyezaho nivyo bona nkuko uzawa bivuze Patrick, nuko hanze hari abantu hari amashira hamwe bafise amahinguriro akomakomeye, aho naho ico bagira niki nuko turazi yuko ibiti vyovyo biba bikenera bimwe muri ya magazi a effet de serre novuga nka CO2 ya dioxyde de carbone. Kubw'ivyo rero baca bubaka imiringoti izotwara bya vyuka biva muri ya mahinguriro akabitwara ahantu hari amashamba y'ivyo biti byinshi kugira ngo bya biti navyo biyakoreshe. Novuga nk'ishamba rikomeye gose rya Amazone naryo nyene rirafasha mu kugabanya ivyo vyuka aho hiyo mu bihugu biteye imbere, bituma haboneka oxygene nayo ariyo dukoresha mu guhema. Ego cyane. Bakunzi ba Ghost TV, mwakoze kubana natwe muri ikiganiro c'ubuhinga n'ubumenyi, naho ubutaha.